kandi hari ubugingo say ubonegwa muri we nagizwe ugwiwe rugingo urumuraganwa nawe let's go ubungenda nazowe praise God oh yama yesuwe let me thank the Lord kugunukiwe pieces away pieces away Hello reka ndabaramutse mvuga ati amahoro y'Imana nabane namwe aho muri hose nkuko mumbona ni je Christophe H tukaba turi kuri Ijambotv. Ijambotv uno munsi dufise ibintu bidasanzwe, ibintu bikaze cyane, aho dufise abatumire batandukanye, namwe murababona ngaha anye ntarabavugira cyane kinini cyane ikina kiriya, bonyene muraza kubona yuko ari abantu bakiri bato kandi bafise impano itandukanye cyane. Turi kumwe ngaha reka bamanze batwakire mu gisabisho nkuko twama tubikora kuri Ijambotv. Ni TV ya gospel gusa, nico gituma dutangiza igisabisho. Reka bamanze batwakize n'igisabisho gito giciye bugufi, hama bongere batwidondore abaribo n'amazina yabo. Ashobora kudusengera. Yego turashobora kumeza amaso tugasenga. Mami Yesu turagushimiye kuri Imana nzima, Imana nkuru, Imana idahwanye n'izindi mana. None turaguhaye uyu mwanya mwiza twome dukore ikiganiro. Turizera neza ko uri hagati yacu, kandi turizera neza ko ibintu bigomba bigende neza. Urabana natwe, urabana n'umuntu agomba dukoreshe. Turizera neza ko bizoshikira benshi bashoboka. Turizera neza yuko hariho benshi bazokira, benshi bazokwishurwa ku bibazo bitandukanye kubwo iki kiganiro. Turagushimiye, turizera neza kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ego duhera kuri wewe nyene wadusengeye, akazina witwa? Nitwa Iteriteka Enenoria, ntabandi umwe mu bari mu mugwi Heirs Team. Nanje nitwa Maurice Niyonzima, enagenda umwe muri Heirs Team. Nanje nitwa Ubuzima, abandi muri Heirs Team. Nanje nitwagira neza Peace, nk'abandi muri Heirs Team. Ego mwamaze kumva umugwi turi kumwe ni Heirs Team. Mwababonye n'abasore bakiri bato, n'abasore n'abigeme, bose baracari bato, n'abajene gusa, nabo bafashe umurimo wo gukorera Imana. Mwari muzi mumenyereye abantu bakuze umenga nibo bantu bakora uwo murimo, ariko naho ngaba barahagurutse baraza kutubwira byinshi. Mubandaye mugumana nanje mutibagira hahandi nyene subscribe, like, comment, kwa kundi nyene kugira ngo tubandaye tubona ko turi kumwe, tubandaye tubona aho twohindura canke twokongereza. Mubandaye mugumana nacu murabona nibikurikira. Ego mpereye kuri muri Heirs Team, ariko n'umugwi umukuru yoba arinde muri uno mugwi? Umukuru ni Maurice. Ego Bono ko nyene babivuze. Ego mukuru ni Maurice. We niwe uri chef wa team. Reka turaza kubigaruka ko gatoyi, ariko twobanza tukaja ku kandi kantu kotangirira. Ego we iyi ni Heirs Team, kandi musanze muri abantu basenga, ndibaza mukora umurimo w'Imana. Ubu rero naho mwabonanye na Ijambotv. Ijambotv ni Christopher jewe nyene mbandi ngahanye, nanje naje gufashanya namwe muri uno murimo, kuko nabonye umenga hari ikintu je nababonye ko cyatuma nanje bona ati twobana kuri Ijambotv. Urumva yuko naje ari ikintu mwafashije kugira ngo nshobore kuba turi kumwe nanje nshobore kuba turi kumwe namwe uno munsi. Hama turiko turaraba ku bintu umuntu ari karagenda, ashobora kugenda ukabona timfashe nzofata urugendejo canzo ja hanze, abantu bagenda hanze canka hirya no hino, agashaka kuvuga ati n'umuntu nari nzofata urugendo, reka mfate umwanya bino bintu ndabisengere canke ndabigire gute kuva iyi niyi. Mbega muri mwebwe ninde muntu yoba amaze kuvuga ati je no munsi mavanje après-midi ndaja muri ville, ariko ndaza gusenga Imana kugira ngo bigende neza? Muri mwebwe ninde yoba abikora? uvuze ubwo buryo ijambo nyine bavuga ngo musenge ibihe byose umwanya wose. Sinovuga ngo gusenga ugira uja hano gusa, ariko n'igihe utagira uja hano biragusaba gusenga, kuko ijambo nyine bavuga ngo amasengesho y'umugorotsi agira ikimazi kuri byinshi mu gikorwa cayo.
bon sikuja muri ville gusa cyangwa ugira ufata urugendo ariko ubuzima bw'umukristo bugizwe no gusenga. Ego. Okay, urakoze cyane. Hama tukayatubona n'ibindi bitandukanye. Ego si ubuzima umva afite si kufata urugendo gusa. Voilà. Uragize icu maze nk'umuntu abakuriye nyene mwamutoye nyene ninoze. Ego turiko turakora imirimo itandukanye, turavuga ati bo turavye muri Bibiliya kameme, turavuga ati bo gusenga aho umuntu aba ari hose arashobora gusenga kandi Imana ndibaza iramwumva Imana iramwumva. Ariko ni kubera iki none tuja ku rusengero? Kuja ku rusengero ni uguteranira hamwe nk'abera, kuko simuze ngo ni ikibanza canke iki umuntu ashobora gusengeramwo umwanya aho umuntu aba ari, kuko ni ubusabane hagati y'Imana n'umuntu. Iyo rero turiko turasenga si kesho y'ikibanza ariko n'umwanya wo guteranira hamwe hagati nk'abera. Guteranira hagati hamwe nyamwe n'abera hari ikintu bidufasha iyo turi hagati, iyo twateraniye hamwe cunguka kurusha iyo tuba umwe wese aba ari ahantu wenyine. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho umwe cyangwa babiri bakoraniye mba ndi hagati yanyu. Urumva ndi hagati yanyu. Ico rero niyo nyishu noshobora kuguha. Urakoze cyane nawe we. Iyo turiko turagenda en fait hari nirindi novuga ati nintuze, iyo turiko turasenga tuzi neza yuko iyo umuntu ariko arasenga abwira Imana nyene ari concentré Imana imwumva. Ariko nirihe sengesho umuntu ashobora gusenga direct, iryo sengesho Imana ikagishura direct atakinze gusabwa? Nibaza ko sinibaza ariko ndiza neza ko isengesho ry'umugororotsi wese Imana iraryumva. Kandi nkerageje kumwunganira, igikuru n'umutima, si sengesho ni igikuru n'umutima uri kurasenga. Ego murakoze cyane. Igikuru s'umutima ni sengesho ubu uriko urasenga. Murakoze cyane. En fait nari kuri ako kantu nyene ku kisengesho ko urashobora gusenga tuzi ko Imana izotwishura canke en fait ntituba tuzi aho Imana twishurira, ariko hari kuvuga ati iri sengesho cenda risenze ni direct iri nyene ikintu cyandonkera response. Iryo sengesho ni ryo nashaka kumenya cyari ijambo mu bisanzwe ntituja andori ijambo ry'Imana canke inyuma y'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo musenga mwizere mu mutima ko mwahawe muzobibona. Si kibazo c'ibintu byumvise ngo byagiye ngo direct ngo byishuwe. Oya, ni kibazo c'umutima wawe wizeye ko ivyo bintu Imana yamaze kuvyishura n'igihe utarabibona. Ego hamangerageje no kuvuga ko turi kumwe n'abandi igihe abantu bakoraniye hamwe. Ijambo nyuma bivuga ngo uko wa munsi urushiriza kuza murushirize namwe gukoranira hamwe. Ego abantu bafite ingabire zitandukanye, iyo muri hamwe muriko muruzuzanya mu ngabire umwe wese Imana yamuhaye. Ego urakoze cyane. Iyo turi ku isi turazi ko twarimwe n'Imana kandi Imana ni mushobora byose kandi nta kinanira ico tugihuriza ko twese. None ni kubera iyo umuntu avutse, ni kubera iki hari gusanga havutse umuntu akavuka atameze neza nko bavuga ati yaramugaye? Eske tuba ari kuvuga ni Imana ububasha bwawe butu canka ni kubera iki umuntu ashobora kuvuka atameze neza afise nk'ubumuga kanaka? Bon, igikuru je hanini simparura ku kimuga canke ngo umuntu akomeye, ariko ndabuzima Imana yahaye umuntu. Eske umuntu arabaho mu bisanzwe n'umuntu ari muzima, so atkari kimuga canke ikindi, kuko nico kimuga nyene hariho intumbero Imana yakiremanye, naho kitagira ukuboko canke ukuguru, ariko hari intumbero kanaka Imana yakiremanye. Igikuru s'ubumuga gifise, igikuru n'ubuzima gifise muri cyo. Thanks. Mbega turiko turavuga ijambo Jesus. Igizwe n'indome zingahe? Jesus igizwe n'indome 6 ndibaza. Kuko ni J, ni E, ni S, ni I, na S ni star. Imana igufashe cyane. Imana igufashe cyane. Kubera iki ikindi cyo kindi, kubera iki iyo turiko turasenga tuba turabakristo? Mbega ni ryari bavuga ati kanaka no arakijijwe?
mu gihe yizeye izina ry'umwami wacu icyo gihe nyene nta kindi kintu noguha nk'inyishu mu gihe yizeye akemera akatura icyo niyo nyishu noguha inyishu yoroshe cyane mu gihe wizeye Yesu Kristo mukuri urakizwa. Okay, uba wakijijwe iki nande en fait uba wakijijwe nande cyambere cyoco niwe nzira ukuri n'ubugingo nta yindi nzira ihari atari Kristo Yesu n'andi majambo dukizwa na Kristo kuko niwe yagiye ku musaraba niwe yagiye ku musaraba kugira dushobore gukurwa kw'ibyaha jambo ry'Imana rivuga ngo twari dupfuye twishwe n'ibyaha twari dupfuye twishwe n'ibyaha twari dufite ibyaha ntitwari dushoboye kwikiza ntitwari dushoboye kwikiza twari abantu bapfuye ariko Kristo Yesu niwe yazanye ubwo buzima kugira natwe dushoboye gucika abana b'Imana. Urakoze cyane. Mbega iyo umuntu ari umukristo aba yabaye umukristo kubera iki amageragezo cyangwa ingorane ziza kuriwe? Yesu aravuga ikintu gikomeye ngo akavuga ngo muri mwisi mufite bagerageza byinshi ariko acahereza ku ijambo rivuga ngo ariko nimuhumure naranesheje. Bon, ubura umukristo utawo umukristo ibishikira uyu niwe bishikira n'uyundi ibishikira umukristo nibishikira n'umunyamahanga nico kimwe gusa ikibazo sibibashikira ikibazo n'ingene witwara mu bigushikira nico kibatandukanya mwebwe babiri. Urakoze cyane. Turiko tuvuga nka Bible nk'ubu umuntu akubwiye Bibiliya yera yoba igizwe yoba nka definition yoba wivuga gute Bibiliya yera nkaho umufere yamufasha kwishura Bibiliya afite definition nka definition nk'ubu kubwira ati Bibiliya yera ni iki? Bibiliya yera ni byanditswe byahumetswe n'Imana nimba ari iyo definition notanga ku ruhande rwanje neza cyane. Definition uragize cyo kandi burya mu gutora umurongozi mbega mu gutora umurongozi bisungiki mumanza kurongora nko mukaja mu mwuka cyangwa muraraba ati kana ndabona yobishuje genda gute kugira mutore umurongozi nkamwe mwebwe muraba mambe mwisungiki ikintu mwoba mwarisunze. Afite mu gutora umurongozi nta kintu na kimwe turaba kandi turaba mambi twese turi umugwi twese turi Heirs Team nta murongozi aha twese turabarongozi twese aha turabarongozi muri cose yego. Nemvuze uko kubera mbona umurongozi mwatumenga ntimwahushije arabona urumva mwamutemo mwizeye muvuga ati araza kuduserukira razi urya mu bikomeye nimuki azodufasha. Turiko tugiye ku kindi naco hari kindi turiko turavuga nk'ubu turi kwisi Imana yaraturemye nk'ubu tuvuga ati Imana yaremye umuntu kuriye objective. Cyambere cyoco nka jewe Imana objectif yaremye umuntu nimba twaraje ngaha kwisi ntitwaje kwisi kugira dutembere aho twaje kugira dukwiza ubutumwa bwiza mu mahanga. Objectif ya mbere andiko ndayivuga kuri je navutse ubwa kabiri kuri je nakijijwe. Objectif ya mbere niyo kuvuga ubutumwa bwiza kugira abantu benshi bashobore kwizera umwami Yesu. Iyo ni objectif navuga jewe. Ku bandi naho kuravuga muri rusange nk'ikintu twebwe abantu Imana ikiri mu muntu ntituragwira yavuze ati objective yuno muntu ndamuremye niyi kuri nasi bon tutaragwira Imana yariremye umuntu kugira ngo azoze arayihimbaza kuko nico gikorwa cyonyine Imana itari ishoboye ibindi byose yari bishoboye ariko yaribuze umuntu ashobora kuyihimbaza. Niyo objective yatanguranye umuntu kumurema hama Adamu amaze gukora icyaha tukambikirwa n'icyaha ubu objectif y'Imana ijambo nyine bivuga ngo Imana irashaka ko abantu bose bakizwa bagashika ko kumenya ukuri. Ubu niyo objectif turiko turagenderamo Paul mama nkuko uyu mufrere yakarabivuga yo kugira ngo abantu bose bamenye ukuri bizere bakizwe. Thanks. Turi ku kindi cyane mari cyo novuga ati ni kinema muri ino novuga ati ni nk'igice ca mbere novuga ati kugira umuntu ashobore kugira yasi no kivuga umuntu turi ngaha kwisi turiko turakora iyo turiko turakora duhura n'ibintu bitandukanye iyo duhuye n'ibintu bitandukanye rero hari igihe duhura n'ikintu gasa cyo kintu kiraremereye niyihe nike kintu twokwiswa kugira ico kintu nimba duhuye n'ikintu gikomeye dushoboye gusupport ico kintu tube nk'abantu bamenye Imana
nk'umugwi Heirs Team ushobora kuvuga ati kino kintu jewe nshobora kucitwaramwo kugira ngo nshobore kukirengana. natamwe ndabivuga kare icyo kibazo umengo gisa n'icyo wari wabajije ubwa mbere. Nta kintu na kimwe mu bisanzwe yaba uhura n'ikintu cyoroshe yaba uhura n'igikomeye byose ikintu cyonyine kigufasha guca muri ibyo bintu ni ukuri kw'ijambo riri muri wewe n'ubushobozi bw'Imana buri muri wewe kuko ijambo nyuma bivuga ngo byose bikoranirizwa hamwe kutugirira neza. Ntibavuga ngo bibi canke byiza, bavuga ati byose birakoranirizwa hamwe kutugirira neza. Narinze ndinjira indani nibaza karuko ikintu cyonyine kigucisha muri ibyo bintu ni ukuri kw'ijambo ry'Imana ufite muri wewe. Ego mbega iyo bavuze ati turiko turakora nk'abakozi b'Imana nka Heirs Team bo tuvuga ati nk'abantu twamenye Imana boraba ivyo tuvuga canke n'ibikorwa navyo hari ikintu byofasha navyo bakabiraba nk'imyitwara ariko nk'iki mu gihe ingene je ndabivuga ingene ndabisigura mu gihe ibyo uvuga atari byo ubayeho nibaza ko bigorana n'umuntu kugira kumvirize canke akwemere. Ibyo uvuga bitegezwa gusa n'icuri n'ibyo ukora mu bisanzwe. Ego reka ndagushimire cyane. Ni Heirs Team umugwi mwumvise ukuntu uhagaze se wa wundi uvuga ati reka twandike gusa cyangwa tuvyiyumvire tubiterateranye ni wa wundi usanzwe nawo wubatse ubwayo mu mubiri ndani ufise ikintu girako mwamaze kumva inyishu za mwamaze kumva ingene bantahuje na jewe naje umenga afise amakenga ubaraheze turi kumwe na Heirs Team n'abakozi b'Imana. Heirs Team mbega yaje gute mwatangiye kuyumvira gute kugira mvuga ati turakeye uno mugwi nobaza nkawe w'umushefu ndibaza so hari umunsi umwe mwijoro mugashi sinibaza kari ico gihe byari bitanguye ariko n'ikiyumviro cari muri jewe kuva kera ariko uwo munsi mwijoro nyene kirakubuza amahoro kirambuza amahoro. Hama tuvuye mu mirimo ya misi yose turahura no mu frere twari turabagenzi ico gihe hama turabiganira twumva igikorwa cyo tangura. Ego umva umwahuye n'umufrere ari wo uyu mucamvuga ati reka dukora ikintu natwe tugira ikintu twokora mbere n'umuntu n'abantu kana kama mwaritse canka nico gihe iryo joro nyene wumva amahoro kumva ni nka muhema ariko kurongora uvuga ati ndumva umenga ari ikintu twokora gishasha reka mpiga umugeni canka wisunze uvuga ati abakozi b'Imana abandi bariho reka dukore kuye. Nta muntu bavuga ngo nisunze ariko nakubwiye n'ibintu nari mfise kuva kera byari bindimwo ico gihe nyene byaramburije amahoro numva bishaka kugaragara hanze. Hama abantu zako bisunga igihe watanguye Imana irabaguha nk'ivyitegererezo kugira ngo urabarabirako urengana amakosa mwamwe n'ahandi n'ikintu kiba kiri muri wewe gitangurana nawe. Ubu birumvikana yuko wacuja ku mufrere uyu unye mbega frere sinobaza unyene wavyakiriye reka mbaze aje kukubwira ati hari ikintu numva twokora wewe wavyakiriye gute byagenze gute nawe. Jewe ikintu kimwe novuga igihe aje kubimbwira yari yasenze kuko nanje uwo mutima warere muri jewe kuko igihe abivuze nanje ico kintu cari kiri muri jewe nenda kimaranye imyaka n'iyindi kuvuga rero yaje kuvuga aje kubimbwira namaze kuvyumva. Namaze kuvyumva jewe n'ukuri sinovuga ngo yaje kubimbwira atakintu na kimwe nari ndabiziko je tumana natanguye ati yari yasenze. Ako kantu reka arakomeye cyane yari yasenze nubwo babiri ubu yaratangiye ati je numvise bimbujije amahoro reka nje ku mufrere wawe umufrere nawe ati yari yasenze burya kuko nanje nakwimvira mbega aba nabo aba sister bacu byagenze gute nawe. Jewe bonye Heirs Team kuko aba bose baje naje nyuma yabo natangiye kubabona hama mbona ibikorwa bakora canumva bijanye n'umuhamagaro wanje canshima gufatana nabone. Wewe barakurondeye canke wavuze ati warabegereye urabwiye ati nanje mubona twokora nicyo gikorwa. Narabegereye voilà nawe wewe rero byagenze gute. Nanje novuga ko bisa nk'ivyo mugabo je ukuntu naje twaganiriye nanje n'ijya mu frère turaganira arumva nanje ko mfise umutima wo gukora igikorwa hama turabisengera
hama tumaze kubisengera turumva ico mwemiyera aganira natwe hama niho kwinjira mu mugwi Heirs Team kugira ngo dufashanye gushikana kure ubutumwa bwiza. Uca umugwi w'abantu bane watanguye ku muntu umwe baba babiri hacajemo n'abandi bakobwa babiri nyene ni babiri kuri babiri ni defuate ubucuba witwa umugwi mucamu yumvira kugira ikintu bita Heirs Team. Iryo zina ryatowe nande? Niwe watangiye wabitangiye waciye urigize Heirs Team cyane? Hamwe novuga ngo ni jeje nyene no bambeshe kuko si kibazo c'izina ubwa mbere nico nama mvuga, si kibazo c'izina twiyita ngo abango bitwa uku ariko nico turi nico turi risigura iki Heirs Team? abaragwa yes ni ikintu turi, si kibazo c'ingene twiyitwa, ni kibazo c'ico turi. Yego urumva nk'ubu umuntu yumvise Heirs Team umva nabaragwa n'umugwi w'abaragwa kuki ako mwashatse kuba abaragwa? Hari ahantu menga mwavuga ati amfite turavye iki niki, hari umuntu yita ikintu abivanye na kategori cyane ahantu hari ukazanga kavuga ati je mbona two kwita kuki mwatoye abaragwa. So twaragiye hamwe tugitangura ico gihe hama izina ntibiba byoroshe kuritora kuko izina ni caractère anoma mu kigiriki sigura caractère ingene umuntu nyine abametse. Nyine turaja hamwe turabisengera turasaba Imana iturongore, nakubwiye izina ntibyoroshe, si kibazo cy'ingene baguhamagara, ikibazo ca caractère riri nyuma y'iryo zina. Hama cyo twumva nyine turongoye gutora iryo zina kuko hari menshi twokwita, hari menshi cyane ariko twumvise twohitamwe iryo abaragwa. Nababwiye nabaragwa aba ni Heirs Team. Rero aba bagabo barakomeye meno vuga ko muri abagabo iyo umuntu avuze umugabo urumva ucumenga nibi novuga yuko anabajene reka vuga mu rusange abajene n'abajene bakiri novuga ko bakiri batene baciyumva rero baje mu murimo w'Imana. Sasa iyo rero ndiko nabivuga no kwibaza yuko umenga nibindi bintu ndiko ndavuga ja kuri channel yabo ya YouTube wirabire hariko indirimbo wewe uraza kuvuga ati ego zino ndirimbo baba bwabundi wa muntu nabesha kandi uzobiyandikira muri commentaire uvuga ati bwabundi wewe ivyo wavuze n'ivyo babantu subira bagaruke ryari ahubwo gatoyi. Rero wewe kwibaza ko ara intuzeye nagira wiba ko ryo guhura nabo reka gatoyi dusange baduha kantu nawe uvuga ati uraza kuvuga ati ego akantu karawoza ye kajya nyene kajya ni pevina kajya let's go. Nandi hari ubugingo say ubonegwa muri we nagizwe ugwiwe rugingo urumuraganwa nawe let's go ubungenda nazowe praise God yama Yesu we let me thank the Lord kugunukiwe vises away Pieces away. Hallelujah. Pieces afite nari nababwiye amajwi ashize ahandi hantu je nanje numva pieces away. Nari nababwiye ja kuri channel ya YouTube urabona iyo ndirimbo yitwa Zoe. Sasa Zoe rero barashobora kwibaza none Zoe ni iki tucandika gute? Zoe niki bacandika gute kugira iyo ndirimbo bashobore kuyibona ntibacike? Bon Zoe ingene bacandika ubwa mbere ni indirimbo yacu ya mbere utanguza Z hama O hama E by Heirs Team. Ugiye kuri YouTube niko wandika hama ni ijambo ry'ikigiriki risigura ngo God's life, ubuzima bw'Imana mu Kirundi. Okay umvise andika Zoe indome zingahe? Zitatu. Z O E wanditse uko nyene na hash E A I R. Voilà, subiramo. Heirs Team ni hash E I R S hama team. Ucubona neza iyo ndirimbo yamaze iri kuri YouTube. We wumvirize mu gutangira ni kwa kundi nyene amajwi yabo ni natirere na yandi nyene samacu uvuga ngo bamanje guhiga ngo hari yanye ngo muri studio ngo yahingura ukuntu oya ni yamaju nyene bari bafise Imana ikira yabacisha mu nezira yarongorora baca batanga gukora umurimo wayo neza. Ni
Heirs Team n'umugwi ufise indirimbo zingahe? ufite indirimbo zibiri harimo iheruka gusohoka vuba yitwa ku bwawe. Urumva ariko n'iyindi ku bwawe. Mbega Heirs Team mwatangiye ryari? Twatanguye novuga Heirs Team aho yatanguye nyene kuja hamwe hari tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2019, ariko tuja kuja hagaragara abantu batumenya ku iyo ndirimbo yacu ya mbere yitwa Zoe hari mu 2020 mu kwicumi. Ubu rero mu 2020 mumaze nk'umwaka urenga ko tumaze umwaka udakwiye mukamufise igikorwa nk'iconyezo iyo ndirimbo ko ari indirimbo imeze neza utuje twiza. Aba bakobwa nabo baraje barongora muhemu baje gukompleta ayo bica bigenda neza kica kibi gikorwa cy'abantu bafadikanije no kumengana abantu basa n'abatanguye kera muri kumumva ukuntu mwandika mwe mwisunga iki bigenda gutyo muri ko murandika indirimbo. Afite mu kwandika indirimbo turaja hamwe hama tumaze kuja hamwe tugasengera igikorwa tugoma twandike hama tukarindirisha mwemiyera turongora hama tukandika. Mwebwe umva mushira imbere kwa umva n'isengesho misi yose mugashira mu isengesho ibintu bigaca vyikora bigaca bigenda neza. Heirs Team mwabaje n'iyindi riko yitwa ku bwawe gute ku bwawe mubuze ku bwawe tuze ku bwawe nyene ni kubwiwe kubw'Imana nyene yego. Ariko hari akantu kari muri iyo ndirimbo mumvise tuvaye mutagasobanura urumva hamwe tuvuga none ku bwawe ni iki iyo ndirimbo hari umuntu ushobora gutangira gato kugira ngo umuntu ashobore kumva ati ku bwawe ku bwawe bimeze nko ninde yatangira mbega mu ndirimbo akantu reka naririmbe tumva nunitekemsya nunarubanza nachisimwe mimwe nawe ndunesha kubwawe nduwutsinda kubwawe ndunesha kubwawe très bien no vuga ati thanks sana numva ni kubwa anesha kubwiwe byose biba kubwiwe nico gituma indirimbo yaciye ijambo ry'Imana rivuga ati dushoboza byose munudu inkomezi nico gituma indirimbo yacije ko yitwa kubwawe ikiza ifise n'amasanamu meza asukuye. Okay ego niko mwanditse ko niko biri niyo ndirimbo nayo nyene iriko ariko indirimbo zibiri ariko zumvirije neza uri concentre wovuga ati izi ndirimbo burya zindutiye album yindi kanaka byisi nangira kwa kundi nyene kwa kundi ugaje usanga ati nawe wagiye handi hantu kuko twese turi ku bw'Imana kandi ibintu byose tuba ku bw'Imana bugiye turiko turagenda kwisi ngahanye Imana tuba turi muri controle y'Imana nyene itwireke ubwayo urumva cyo bibindi bintu nico gituma turiho kubwa byose tukabikora kubwa ni Heirs Team umugwi w'abantu bane n'abantu bane ariko ibintu bakora bitu by'abantu bangahe ijana bajabo bagasenga bo bamaze gusenga Imana y'ikikora byose gace byiberamwo bigaca bigenda neza umugacu w'umugwi neza w'abakozi b'Imana. Mbega mwe muri kino gikorwa cyayo niyihe ntambamye mukunda kubona muri kino gikorwa ikintu muhura naco nikiye kibagora? Jewe sinovuga intambamye zirahari kandi intambamye ni nyinshi zirahari ariko twebwe nkuko ni bimwe yamye arasigura uwo mufrere ibintu biraza canke ibiki bikaza ariko twindushimikira ku ntambamye ahubwo tuvuga ico Imana yakoze tuvuga ibyiza aho bw'Imana iri kwirakora twebwe mu buzima bwacu ntituzi kwatura intambamye kweri oya ico no mu kanwa kacu nikivamo twe tuguma tuvuga ibyiza byahabaye abakozi b'Imana bobo ntibazi kuvuga ngo iki cyaragore cyane iyo bari kumwe n'Imana ari byo bavyibagiye n'ibintu bya nta gaciro babihaha nini urumva nimba ibyagore cyangwa hari bikagorana abobo ibyo nta gaciro babihaye. Ni Heirs Team kuri YouTube wanditse ucubibona neza ibikorwa bibiri. Mbega ubu ukuntu muri ko murakora nuko mwatangiye muravuga ati hari hano twashitse naho tugeze mwifuza ko ubu murimo mwatangiye wogera hehe canka
muri kumara muri rusanga kuko uri kurakora ikintu bavuga ati kira kindagitangiye kikagira ibinabiriye mu kavuga ati je mfise vision yo kuvuga ati kizogera hana hawe mubona yuko mwifuza kugera he so ijambo ry'Imana riravuga ngo ono kubwo butumwa bwiza buzovuga gushika ku mpera z'isi. Viziyo yacu ya mbere nk'abantu b'Imana abakozi b'Imana nuko ubutumwa bwa Yesu Kristo bushika ku mpera z'isi. Niyo viziyo ya mbere dufise. Hama ntituraba ngaha mu Burundi gusa, ntituraba muri East Africa, tubona isi yose impera z'isi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kugira ngo amavi yose afukame n'indimi zature ko Yesu ari umwami. Rero igihe ico kintu kitarashika ku bantu bose ngo bature ngo bapfukame bavuge ko Yesu ari umwami, viziyo yacu nahigera no kugira ngo abantu bose bapfukame bature bavuge ko Yesu ari umwami. Niyo viziyo yacu hanini. Wewe rero wari wavuze ati jewe ndiko ndagenda muri binabiriya anye ivy'Imana ni gatoyi nzogenda ejo canka hirya yejo. Heirs Team yazanye ibikorwa bibiri bigo bimanze bifata abantu 200 biduge 20 maka bibadugije bose hama umurimo w'Imana utangire kwigaragaza neza yuko bariko barakora kandi bakoreshwa n'Imana. Bafise intumbero yuko isi yose kuko twarimwe n'Imana bavuga ati isi yose babona yuko yo birikira avuga ati ihimbaza Imana bose ari haleluya amina. Niyo vision niyo babona bashaka gushikako. Wogira comment ukagira ico uvuze kuri no mugwi kuko ubu n'umugwi ukorera Imana si ya migwi yindi tumenyereye n'abakozi b'Imana ni Heirs Team. Ukagira muri commentaire hama utibagira kuja kuraba ibikorwa byabo kuri channel yabo ya YouTube yari Heirs Team. Twari turi kumwe hano kandi mwabonye yuko bakoze ibintu bikomeye kandi bafise n'impano zitandukanye. Reka tubashimire yuko mwabanye mwakoze kutwitabira ubutumire hama tukabana natwe nivyo mwatuyagiye. Twizere neza yuko n'ubundi munsi muzoshobora kutwitabira tubahamagara Tuzobitaba kabisa cyane gose. Ego natwe yari ni Ijambotv ni gospel gusa yaba umuntu afise impano itandukanye canke ibishingana bitandukanye twebwe twaje ku bwanyu. Iyi ni Ijambotv inyishu y'ibibazo byose amageragezo wari urushuremerewe uri kurara Ijambotv ibikorwa bihaca byose bica bihera ni ITV y'umunezero gusa. Yajewe Christophe H yari kumwe nawe nari kumwe na Heirs Team kuri channel yabo ya YouTube nuko nyene ucubona ibikorwa byabo bibiri twitege n'ibindi byari biriko biraza. Novuga ati vuba cyane soon nyene ibikorwa byabo biraje turangiza dusenga nkuko bisanzwe biri kuri wewe. Turashaka kugira amazi. Data mw'ijuru turashima cyane gose ku gikorwa tuhejeje gukora. Ndashima kubw'urukundo rwawe, ndashima kubw'imbabazi zawe, ndashima kubw'ijambo ryawe. Byukuri papa turabishima cyane gose. Ndashima kubwa Ijambotv yaje gushaka gukorana ibikorwa natwe. I bless them in the name of Jesus. Turashima kuri byose ni mizina Yesu tubisenze guco. Amen.